biravuga ngo nimwemere ko umurozi kazagira gute abaho. Don't allow them. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Umuntu ashobora kugukura ku ruvyaro rwawe gose. Umwana wavyaye ntasure kukubona nk'umuvyeyi. Umuntu ashobora kugukura k'abantu bawe bumugisha bagatangura kukubona nkaho uri umuntu mubi mu buzima bwabo, kandi hari ibihe byinshi bagutera amashugwe. Abadayimoni bashobora kubabaza umubiri wawe, ukabaroza, ashobora kubabaza umubiri wawe ukababara. Ntawe batinya, ntibatinya inzobe, ntibatinya uburebure, ntibatinya amashuri wize. They only fear power. Ubushobozi bw'Imana bumanuke mu buzima bwawe, bumanipira imbaraga zo mwijima mu izina rya Yesu. Uwa mbere aza mu buzima bwiwe, arambwira ni jewe naraye ntaryamye iri joro nabuze amahoro, numvise nokora iki niki ku buzima bwawe. Uwa kabiri nawe inyuma y'indwi zibiri araza. Umva, zureka kunigana n'abantu, ngo abantu bantaye, ngo abantu bampevye, ngo abantu ntibamura. Don't force people. Imana itakwibutse namana yababwiye no one will remember you. Go on your knees. Ejo nababwiye ngo nimwagira ukwizera gukuze muzoshigwa hejuru, nimwamara gushigwa hejuru mushigwe ahagutse mu mwaguke. Bisigura ngo umuntu wese agira ikintu aba yakujije muri we. Iyo ukujije agahinda, iyo ukujije amajambo, iyo ukujije amakritike, iyo ukujije umubabaro, nta kindi kiza umutima wawe. Hazamo agahinda, hazamo kwiyebura. Ni giki wakujije mu mutima wawe? Umwanya wose Mana ndapfuye, Mana birasa. You grow only tears. Nukwihebura, ndagowe, jewe ndimbwa, jewe ndi mayibobo, jewe ndiki. Ifo kugira ukwizera gukuze, kubona ibintu biri negatifu ukabona positive, kubona ibintu biri impossible ukabona possible. Ugira ukwizera gukuze. Grow your faith. Kuza ukwizera kwawe. Biblia ivuga ngo only fools say there is no God. Ibipfu vyonyene nivyo bivuga ko atamani hari, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kubera kuri kurakuza agahinda muri wewe kandi Imana ihari. Kubera kuri kurakuza imwemu y'urupfu, yo ndapfuye, I'm dying. No, Yesu Kristo arahari, ni nyuma ya zero arakora. Hari intambara nyinshi yakurenganishije kandi nuba aricyariho. Is here for you and is there for you. Ico kuza muri wewe nico gikura muri wewe. Fo kudukuza ukwizera kwawe. Niki bariza mugeza ati niki uri kurakuza? What are you growing? Niki wakujije muri wewe? Nihe nyota wakujije muri wewe? Wakujije inyota yo gusenga cyangwa wakujije inyota yo gusambanye? Oh, jewe ntibasengera, jewe ntibagiriki, jewe ntibambona, jewe runaka mu muryango yararonse amafaranga ariko yarampevye. Let them pray za kumavi. When God says yes, my God, Imana ivuze ego, Imana itegetse, abantu nibaryama, people will not sleep for your sake. Abantu nibazosinzira ku bwawe, abantu bazokwinukiza babona izina ryawe, abantu bakora akazi babona izina ryawe, abantu baje muri dushe babona izina ryawe, abantu baje gusinzira babona ishusho yawe. Pray, senga, grow your faith. Kuza ukwizera kwawe, reka kwidodomba, reka amakritike, reka kwidoga, reka insaku n'amatiku, yo nonsense words. Kuza ukwizera, okuza ukwizera kwawe. Imana yavuze ego, nta muntu n'umwe ashobora kuvuga oya, kandi iyo yavuze oya nawe ushobora kuvuga ego. Imana yategetse ko wambara, you will dress my dear, you will put on clothes, urambara. Abantu barashobora kureka kwigurira impuzu ariko wowe ukambara neza. Abantu barashobora kureka gufungura ariko wowe ugafungura. When God says yes, Imana yavuze ego, abantu barashobora guheba ivy'iwabo by'agaciro ariko wewe ugasonga iby'agaciro kubera hari favor, hari ubuntu bw'Imana. Ariko hari abantu biteguye kwakira ubuntu bw'Imana, bahaguruke basi batere haleluya.
ongera utere iyindi haleluya, ongera utere iyindi haleluya. You are wasting your time, takaza umwanya ugenda mu bagenzi, yarambesheye, yavuze ibi nibi. Just don't explain yourself. Don't take your time to explain. Reka gufata umwanya wo kwisigura kubakuvuze ko amajambo y'amatiku utazi yava niyaja. Fata umwanya wo gusenga, igihe kiravuga, time will tell. Kandi igihe kivuze cyambika gafukamunwa abantu bose, nta muntu n'umwe asubira kuvuga. Umuntu wese arabona ko ari igitangaza cy'Imana ku buzima bwawe. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Kirazira kwisigura no gutanga ama excuses menshi cyane ku bintu uzi utafitanye isano nabyo, ku bintu by'isaku n'ububeshyi. Go on your knees, kuzu kwizera, kuzu vyizigiro, be positive. Hindura mindset yawe. Imana yo mu ijuru yacu irashoboye, Imana yo mu ijuru yacu irabohora, Imana yo mu ijuru yacu irakiza, Imana yo mu ijuru yacu iratabara. Grow your faith. Niwa kuzu kwizera kwa uzobona nibibiruta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mana karabaye, mana birarangiye, mana biranse. Please, I want you to pray like a son of God. Usenge nk'umwana w'Imana, usenge nk'uwamenyanye nayo, even if it's really tough. Naho bigoye, naho hari umusongo uri kuragucumita, naho hari ikintu kiriko kirakubabaza. Change your prayer. Change your prayer. Hindura isengesho ryawe. Say God, manifest. Mana yerekane ku buzima bwanje, Mana yerekane ku bugingo bwanje. Nimwagira ukwizera gukuze, hazoboneka gushigwa hejuru. You need to be elevated. Urakene gushigwa hejuru kuzo kwizera kwawe. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imigambi y'Imana ntago ari imigambi y'abana b'abantu. Uko abantu biyumvira siko Imana yumvira. Abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye, ariko Imana yoyo yakubona ukaba yarebasate. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hariho uyu mukobwa yarafise amenyo asohoka mezuko wanye ntiyashobora kuyafuka. Ofisa amenyo mezuko, awuzi ibintu byose atwenzi yagumuko, ayafutse amugane fuka amenyo yawe. Aha yaba yayafutse bishoboka. Ugara amenyo yawe ntiyafuka, amenyo yaguma ku muyaga, amenyo yo yaguma yumye kubera yaguma hanze. Hanyuma rero yari kumwe n'abandi bakobwa 8 baza ku musozi gusenga. Hanyuma wa mukobwa cyangwa ni Imana iravuganye nanze, nehe kagira inkuru tubwi. Ataravuga ni Imana impaye umugabo mwiza, nti yo haleluya, haleluya. Bobo baciye babona ya menyo directement abezuko. Havuga ni umugabo azobona yo menyo, akikubona honyine azoca katasubira inyuma, atavuganye nawe n'ikintu na kimwe. Ariko abantu babona ibyiza atari we bikwiriye, Imana yo yakubona. Tugucira intege, ariko Imana kweri, Imana kweri, Imana kweri. Imana nayo nimba ishatse kugutera intege ikumotive kugira ngo ntiwihebure. Icambere urikuriye, icakabira amenyo yawe ariko ibintu bimeze nk'intuzeya kandi arasohotse hanze. Imana idufashe cyane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hanyuma haheze amezi 3 kubera ko barabagenzi cyane kandi bamwe na bamwe barafite icyo bapfana. Hanyuma bari ahantu muri restaurant basohotse, haca haza umuhungu aparika imodoka ni ashitse ngakubita amaso bya byinyo nako yamenye kubera yari amenyo manini kandi asohotse hanze. Urumva no kuyugara ntiyayugara. Imana idufashe cyane gose. Umunwa ntiwashobora kuyafuka yaguma mezuko. Hanyuma akimara kubikubita nti yewe mbega amenyo meza,
kimukubitamo akantu yamenye atatangura kuyabona nk'ibindi bisharizo bimeze neza. Ayo menyo atarayakunda, aravuga ni uyu muntu honyine ni namutwari wacu. Abantu b'iwacu bose yava mu miryango ikomeye, bavuga ni abantu b'iwacu bazoguma baza gutangarira amenyo y'umugore waje, amenyo y'umugore waje. Bacaravuga ni uyu kiretse niyanyanka, ariko niyanyemera ndakurahiye sindamusiga. Ataragenda aramuvugisha, babandi barigira neza ngo bababone, ariko wawundi yibonera y'amenyo niyo yabonye yonyene. Amenyo niyo yamuhamagaye. Imana idufashe cyane gose. Amaze kuraba y'amenyo ukuntu ameze, acaramubwira wa mukobwa, aramubwira ni woshobora kumpereza akanimero kawe. Arasara akamuhereza. Hanyuma wa mukobwa acarabwa ni sinababwiye ndatanguye kubona gacu. Haleluya! Haleluya! Akanagacuki Imana igira neza, nta nubwo ibikoze ndijenyene Kizima mwabibonye. Ngo naho atombwira ko yankunze Kizima yansabye nimero. We wabonye imodoka yinjiyemo ntitwayibonye. Avuga nti ariko mana naho Imana igira neza reka turindire turabe. Inyuma y'igihe wa muntu ataramwandikira ni nukuri jewe numva ikintu nshaka kukubarira, noke kubwira turi kumwe wa mukobwa umutima gi. Nindashakuze tubonane. Ataragenda. Yewe yavuze ni wabude watevye mbwira aho duhurira tubonane. Ataragenda. Bamaze kubonana wa muhungu aravuga ni none uyu muntu araza kunyemera kwe. Umukobwa ifite ikibazo cyo kumubwira je t'aime, nawe umuhungu afite ikibazo ko baza kumwemera. Hari igihe Imana icanganya ibintu nawe ubwawe bikagucanganya. Imana ikora ibiruta cyane ibyo wari uyiteze ko mu izina rya Yesu. Imana ikora ibiruta cyane ibyo wari uyiteze ko mu izina rya Yesu. Hanyuma taramubwira ni nukuri umbabarire unyihanganire, aricisha bugufi nkuko abahungu bose babigenza. Aramubwira umukobwa mutima nyarutsa rivuke. Haleluya. Haleluya. Wa muhungu acavuga ni ndagukunda. Wa mukobwa nawe mera wacagira amavyeyi avuga ne urankunza. Imana idufashe cyane. Nukuri naragukunze ngo narakubonye, ndavye amenyo numva umutima uramvuyemo, ndavye ukumeze ngo numva ndagukunze. Kumbe ntiyamenya ko hari hakana Imana yamusize ku bwiza bw'Imana. Imana igusiga ubundi bwiza bwayo mu izina rya Yesu. Natanayeli Yesu yamubwiye nti ubonye ibi uzobona nibigize gute nibibiruta. Hanyuma rero aramubwira ni kandi si ico gusa, jewe nari umushitsi muri kino gihugu, ndagomba yuko ca ndakurongora, ca ntanga inkwano nibanyemerera nicatugera. Avuga ni ico ntugisengere, gira vuba vuba tunyarutse naze nagukunze pi. Baca barabisoza barabirangiza. Acaranyaruka kuri telefone arabwira ni bababwiye babakobwa sindababwiye ibyabaye, ariko n'ubu ndicari ko ndabona gaco. Uzoza uragira ibanga, ntuzoza uravuga ibintu byose. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. 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 Uronse umufiyanzo uca wiruka ku mugenzi wawe ewe jewe kabisa kabaye ndagusize. Imana idufashe cyane. Ngerageze kudutera inkuru y'umuntu umwe yigeze kumubwira nti ngo ndabasezeye bayi ngo ubu nduriye indege ndagiye kabisa. Ntindagiye pi. Amaze kuge aramubwira ntindagiye, aramubwira ni wagiye ntendagiye. Uyantuzeyo bica biranka ko agenda. Hanyuma uyu ariko aragenda mu mamida acasanga baca bahurira muri ville. Aramuhamagara amaze ni bite none ko nimero yawe isanzwe iguma ipasa nti wagiye ntintagiye kandi ariko aramubona ajya. Imana idufashe cyane.
kubera kutagira ibanga ibintu baca baravyica. Wa mukobwa baca barapanga aramudota bagira mariage, kuri mariage n'ifoto yifotoza bameze uku, amenya ari hanze, byose biri hanze. Wa muhungu aravye vyavyinye umutima ukaca umuvamo ukavuga ni Imana waremye uyu muntu neza, reka ndakubarire idefo yawe ntisubire kukubuza amahoro. Hari igihe hari Imana yokoresha abakogohesa. Abakobwa bafise ibibazo basigaye bagenda bashira ibintu nyuma ngo bibitungane neza ngo hagororoke. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Umunsi umwe hari ku kirori mbona umuntu araho, hano habaye ukuanye, bukeye kuwa mbere mbona hegeranye, ndavuga ni mu izina rya Yesu. Yesu adufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Bafise ingorane, bafise ibibazo byinshi cyane. Umva tekana tuza, icyawe kizokwama ari icyawe, ikiwawe ntaho kiza. Bwira mwenza ati ikiwawe ntaho kiza mu izina rya Yesu. Umugisha wawe ntaho uzoja. Mwebwe mwibaza ngo Esteri ngo yaragakumi keza. Oya, komanteri za Bibiliya zivuga yuko Esteri yari umukobwa akuze. Yari umukobwa akuze kandi afite imyaka myinshi cyane gose. Ntabwo yari agakobwa kakiri gatoya. Ibaze yari umukobwa akuze cyane kandi cyane, ariko yambaye n'ibihuzu byimereye kwa kundi, ariko Imana imukubita ubwiza bw'Imana. Umwami we ntinakubonye ni nyaruka hano. Imana igusiga ubwiza bwayo mu izina rya Yesu. Imana igusiga ubwiza bwayo mu izina rya Yesu. Imana igusiga amasaha aragiye, sinari naravye amasaha. Imana ikongera ubwiza bwayo mu izina rya Yesu. Tela haleluya. Ongera uteli yindi haleluya. Nimba wafise amenya asohoka yaragize ubukwe akagira ubugeni, yaciye abwira babandi bari bamubwiye ngo Imana ngo ishatse kugutera intege, cyabwira ndashaka muze mu mbera abadofini. Aca baririmba ingene bibereye kuraba. Byukuri ntago byari bibereye kuraba kubera ayo menyo ntiyasa neza, ariko kubera Imana yagize ikikora bica bibera kugira gute. Imana yakwibutse. No, nigiki wakujije muri wewe? Niki, what are you growing in you? Uriko urakuza amajambo yo kwizera, uriko urakuza ibicantege, uriko urakuza ibicavutu, uriko urakuza critique. In all of my life, mu buzima bwanje sinigera ngira iyerekwa ritoya. My eyes are always seeing so far. Amaso yanje yamabona kure, amaso yanje yamabona ibitandukanye n'ivy'abandi babona, amaso yanje yamabona ubushobozi butandukanye n'ubw'abandi babona. Namambwira Imana, God, I don't want to be like everyone. I want to be unique. Ntabwo nshaka kuba nk'abandi bantu bose. Hari ijambo gatoya nasomye riri hejuru, usomye kuri iri jambo riri mu Bikorinto nyene, rivuga ngo ntimwirate ibikorwa bikomeye by'abandi bakoze, ariko vuga ngo ukwizera kwanyu ni kwakura muzokora ibikomeye. So ndavuga ni Imana, ntabwo nshaka kwirata bariya bakozi bameze uku, bariya n'abatunzi bariya bameze uku. Ndashaka naje ko ngira ukwizera gukuze kubona kure, uduze ubuzima bwanje, uhezagira ubuzima bwanje, unzamurira ministeri, unzamurire amavuta, unzamurire inkomezi, unzamurire imbaraga. I don't want to be normal. Hallelujah. 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 Nzambwira Imana ni Imana, ntabwo nshaka kugira ibintu biri eloquent, ibintu byo Paulo yavuze ngo kubera ko sinaje kuri mwebwe ndabazaniye amajambo yo kwikakisha. Amajambo yo kwikakisha ni yandi umuntu avuga Imana ni nziza, mwizere Imana, Imana izobagira neza. Twarabonye Imana mu bihe bikomeye. Like a person you are trying to scare people, kugira ngo abatera ubwoba, amajambo atagira ubushobozi, amajambo atagira amavuta y'Imana, amajambo atagira inkomezi zima. Vuga ni Imana, ntabwo nshaka kuba normale, ndagomba kuzura umuriro. I want to be tired of your fire. Hallelujah. Hallelujah.
to be here. Ndi ngari ko maso yanjye abona kure cyane gose. Inkoko ishobora kubirira ariko ikabona ku birometero very so far. Imana iguhereza amaso abona kure mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Hallelujah, 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 hallelujah. Ntabwo mvuga ngo ndashaka kumera nk'uyu, ndashaka kumera nk'uriya. No, say God, we want to carry your fire. Turi munsi y'igicaniro cy'ubushobozi, turi munsi y'igicaniro cya repentance. This altar is so powerful. Igicaniro kirakomeye cyane, so turagomba ko tukibyaza umusaruro. Ntidushaka kugenda tugomba kumera nk'abandi. Oya, tugomba kuba abantu batandukanye n'abandi kubera ukwizera kwacu kwakuze kandi kukabona kure. Many times naza nisonzesha nkavuga Imana, I want to kill my body. Ngomba kwica umubiri wanje, ndagomba kusonzesha, ndagomba kubabaza, because I want to be different person. Umunsi nsenga amasengesho y'imisi jana nari mfise imitwaro 3, kandi muri iyo mitwaro 3 naravuze ni Imana, ndafise ibintu nkeneye mu buzima busanzwe, ndafise ibyo nkeneye muri ibi nibi, ndavuga ni but I put it aside. Shira imbere umutwaro mu bintu zimwe mu gusa spiritual things. Mario misi ntariko ndajya, si kuvuga ngo iyo nsenga imisi mikeya ngo Imana ntihari gukora ikintu, but I said God, I don't want to be normal. Ndashaka kutahura ubuntu bwawe ukurenze. Ndagomba kubona ibirenze nkuko wabwiye Natanayeli. Ngomba kubona ibirenze, ngomba kubona abamarayika bamanuka abandi baduka. I want to say hallelujah. Ndasenga imitwaro 3, ndasenga. Imana irambwira ko yayikoze, kandi ndabona n'ibimenyetso ko yayikoze, ariko ndabandanya. I continued. Ndavuga ni God, ndagomba gukora ikintu gitandukanye, ndagomba kwisacrifice, ndagomba gutanga. Ndafata n'amafaranga yose nafise kuri konti, I give that money. Ndatanga ikimazi cy'amafaranga. Ndavuga ni Imana, ndagomba kwibona handi hantu, ndagomba kubona ubundi bwiza, ndagomba kubona izindi nkomezi, ndagomba ni sacrifice mu buryo bw'imhemu, ni sacrifice mu buryo bw'umubiri. Hari ubundi bwiza dukeneye, hari ikindi kirere cyo hejuru dukeneye, hari izindi nkomezi dukeneye, hari iyindi authority dukeneye. Hallelujah. Because kenshi cyane gose narababara, mbona ukuntu abarozi bariko barica abantu, mbona ukuntu abantu bakubitwa na Satani. One day twigeze kugenda gusengera umuntu, tumaze kugenda kumusengera, maze kumusengera abadayimoni baravuga ibintu sinshaka no kubisubiramwo. Ndavuga ni no, this simple demon, uyu mudayimoni ni iki? What is it? Yesu Kristo nta nubwo yari no mu marayika, is a son of God. Bano n'abapeti bakorotse bavuye mu ijuru bamanuka arabamarayika, kandi bari abantu basanzwe. Kubera iki bashobora kudusumbya autorite, kandi twebwe twitwa yuko dukorera umwana w'Imana, umwami w'abami, ugera mu isi y'imhemu. Abapfumu, abarozi, ikuzimu badashobora gutinyuka kumeshoninga izina ryiwe canke kurivuga. Iyo rivuzwe izina rya Yesu ibihome birabomoka, ikuzimu bagahirunga, ikuzimu bakiruka. Ndavuga ni kubera iki abadayimoni bagwa bagira autorite, kandi twebwe twitwa ko tuyikorera, kandi twitwa ko turi abambasaderi b'ijuru hano ku isi. Ndavuga ni Imana, ndanse ibintu byo kugenda kubwira abantu ngo mwizere ariko bitarimo ubushobozi. Ndagomba ubundi bushobozi, ndagomba iyindi autorite, ndagomba iyindi nkomeze. Imana yo mu ijuru ndayegera, ndasenga. Imana yo mu ijuru irangenderera. Ndi mu ijoro ndiko ndasenga, mbona ikigabo kinini kirekire, nashobora kubona iyo giherera. Numva ijwi rimbwira ngo uyu n'umudayimoni akomeye cyane, ibyo akora sinshaka kubivuga. Mbona umuntu ampaye inkota yaka umuriro nkiri muri ayo masengesho, mbona ampaye n'inkinzo, mbona ampaye n'urufunguruzo, mbona ngenda nugururira abantu. I keep on opening for the people. Hallelujah. Sanabwira Imana, God, I was not asking for money, I was not asking for clothes and food. Sinakonda gusaba amafaranga cyangwa impuzu cyangwa ibyo kurya. Icyo narikonda gusaba, thank you for giving it. Urakose kukimpaye. Igisigaye nanje ndaza aho ngiye kugikuriza, ndaza ukuntu nzocagura, ndaza ukuntu nzokidevelopa, ndaza ukuntu nzokikuza. I know. Hallelujah.
Imana iguhereza ukwizera gukuze kubona kure, ureke kuraba ibintu bisanzwe, ureke kubona uko abisi babona, ureke kubona uko abandi bakozi b'Imana babona, ureke kubona uko abandi bavuga butumwa babona, ureke kuraba uko abandi baririmbyi baraba ngo n'abandi bose none ntibakora uko, n'abandi bose ntibameze uko. None ntabwo dushaka gukora uko abandi bakora, dushaka gukora ibikomeye biruta kandi birenze ibyo umwana w'umuntu ashobora kwiyumvisha, nk'uko ubushobozi bwayo buri muri twebwe kandi bukorera muri twebwe. Imana mu ijuru iguhereze kugira ukwizera gukuze, ubona ibiruta cyane ibyo wari uyiteze ko. Tera haleluya! Hari umuntu ari ngayo? Tera haleluya! Nimba turi ku matele, haleluya! Duzi ibiganza wongera utele, haleluya! Ongera utere yindi haleluya inkomezi. Ico gituma dutegerezwa kubohora ubwoko bw'Imana kubera ububasha twarabuhawe, kandi dutegerezwa kubwira abantu ubutumwa bwiza bwo kuja mu ijuru, ababoshwe na Satani mu buryo bw'ibyaha, ababoshwe na Satani mu buryo bwo kubohwa n'abadayimoni, ababoshwe mu buryo bwose. We must be delivered. Dutegerezwa kuba delivered kubera ko hari ubushobozi bw'Imana twakiriye, hari inkomezi z'Imana twakiriye. 100 days tutajya, turiko turanywa, turiko turasenga. Ndavuga ni no, this is enough, this is not enough. Nongera ndavuga Imana ngo manongere gusenga kandi sometimes oya kareka ndakareka ikomera Imana amashimesha. Tuzo kwizera kwa suzugura abarozi. Those are the young boys, n'abana batoya cyane imbere y'Imana. Bareke kugutera ubwoba. Kino gicaniro winyegejemo ntago ari gicaniro gisanzwe. Kino ni gicaniro cubatswe n'abagabo batumwe n'Imana hano ku isi, n'abatoranyijwe n'ijuru, n'abahamagawe n'ijuru, kandi gitegereza kubangamira Satani, apana muri Afrika gusa ariko ku rwego rw'isi. Ndazi yuko repentance izohungabanya ubugami bwo mu isi y'umwijima. Nawe uyu munsi dukorera hano mu Burundi, ariko iyerekwa ryacu rirakuze rigera kure cyane gose. Bikunda cyangwa vyemera, dutegerezwa kugera ku hallelujah. We must reach so far. I want you to understand. Ndashaka utahure Imana kino gicaniro, utahure n'Imana hano hano. Many people, abantu benshi ntibazokubwira ku bushobozi bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Igihe kimwe ninjiye ahantu numva bariko baravuga, hari umukozi w'Imana atangura kuvuga ibintu byo kwizera, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. I was like, you guys boring. Numva ariko arantera inkuru idasanzwe. Nabwo nano notuma soka nkagenda kuba ndasenga jene. Depaga umuntu ariko aravuga ubushobozi bw'Imana, nawe ntabwo uri. Ntabwo ushobora gutanga icyo udafise, kandi ntabwo ushobora kwagura ibyo utagize gute, utatetse. Ntabwo ushobora kugenda mu nkono kuraba ko ari ibyo kurya uzi neza ko utatetse. Ntabwo bishoboka. Gira ukwizera gukuze, ukore. Ukwizera sinababwiye ko ujana n'ibikorwa. Nimba wizera ntukore, you are lost. Ushobora kuba warazimiye, ariko gira ukwizera, ariko kujane n'ibikorwa. Nico gituma twizera Imana ariko kandi tukanasenga cyane. Niki uri kurakuza muri wewe? Ntubu uri kurakuza amajambo, ntubu uri kurakuza ibicanege n'ibicavuto. Ndagomba dusenga Imana. Imana tugomba gusenga, numva neza ko hari ibintu igomba gukora mu buzima bw'umuntu ngaha. Ndagomba gusenga, ariko ngomba mbanze sabira imbabazi umuntu. Hari ibintu wakujije muri we bitategereza gukura. Wakujije ishari, ukuzugwa. Ubona abandi bantu bariko baraduga, tutangura kubwira ishari. Uriya umwana w'ejo bundi, uriya ariko araduga natwe turi ngaha. Yes, ishari nijye wakujije muri wewe.
bategerezwa kuva mu majambo gakora, bategerezwa kuva mu majambo gasenga. Pray. Don't get time for words. Hakuja mu majambo y'insaku n'inzankano. Should remain silent. Ugatuma uceceka, ugahora. So we need to pray. I want to ask you forgiveness for you. Ndagomba ndagusabira imbabazi ku Mana. Wakujije ibyaha by'ubusambanyi, wakujije ibyaha byo kwiba, wakujije ibyifuzo mu mubiri. Is what you pray in you. Nibyo wakujije muri wewe. Yet ijambo ry'Imana rivuga ngo marayika w'Imana, abamarayika b'Imana bazumanuka baza, abandi baduga baza ku mwana w'umuntu. Urakeneye ubushobozi n'imbaraga z'Imana kurengera urugero rudasanzwe. Umuntu wese yumva nga hari ikintu yakujije muri we gihabanye n'ubugombe bw'Imana, mu gishingo cyo gukora cyane, mu gishingo cyo kurondera cyane, agakuza ukwihebura. Mana warankoze, Mana ntumbona, Mana ntunkunda, Mana ntiyibuka, Mana. Yes. Reka ndabwira ikintu gishobora kutakunezera, ariko reka ndakikubarira. Agahinda kawe, kwidoga kwawe, mu gihe abadayimoni bakuboshe cyangwa Satani yakugaranye, bivuze ubusa, it means nothing. Yo, ahinduka nk'icyo kunywa ku badayimoni. Iyo uri kurarira abadayimoni bagufashe mu gishingo cyo guhaguruka ngo uhangane wate imiryango bijya mu bintu hose n'amashyamba y'ubutane, ugafata umwanya wo kurira, wo kwigomba, wo kwidoga. You know what happens? Dayimoni yakoze iyo operasiyo yo kukubabaza mu buzima bwawe, yasomye ikuzimu, bamwambika amanasi, bakohereza amakubite, bari congratulations, wakoze igikorwa kinini, your job, your work is successful. Amarira yawe ahinduka nka juice cyangwa se cyo kunywa gisosa kinezera abadayimoni n'abarozi n'abakuru. When you are crying tears of sadness, ituma tuguma dushishikariza abantu tubabwira ni no matter what is happening, ibyo babiri ko biraba byose mu buzima bwawe, bandanya kuja ku gicaniro, keep on going on the altar, keep on crying, keep on climbing the mountain, bandanya kuduga umusozi, bandanya kuja ku gicaniro, bandanya kwinjira mu nzu y'Imana. That's why dusengera umuntu tukamubwira ni usogaruke twongere tugusengere. Come back and we pray for you again. You need to practice this character. So ntabwo ukeneye kurira amarira y'agahinda, ukeneye kugwana no guhangana. Amarira yawe ntacavuze, abadayimoni baricara ahantu bakagutwenga, abapfumu bakagutwenga, abarozi bakagutwenga. We are successful. Ibyo twakoze byagenze neza, byagenze neza. Ariko iyo uhagurutse naho umusongo uhari, naho ibikugwanya n'abiki ukabigwanya intambara, you fight. Abadayimoni barahunga kuko biribwa ngo mugwanye wa mugwanizi n'abazogira gute. Kandi ko ngabwani ntimuhereze ikibanza Satani. Reka nsabire imbabazi umuntu wese rero afise ikintu yakujije muri we gihabanye n'ubugombe bw'Imana.